Ndini iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane babiriko biravugwa mu gisata ca politike bendi bindi vyinshi babiriko biravugwa irya nino mu gihugu. Na makuru kandi tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa ku bategetsi batandukanye. Yoba kuva umugambwe CNDD-FDD dufasha ubutegetsi gushika kuri no munsi mu mwaka wa 2026 ubwo kuri ubu akaba ari umwaka ugira 2021 CNDD-FDD imaze ku butegetsi kuko yabushitse ko mu mwaka wa 2005. Bamwe rero mu baharaniye ko CNDD-FDD yari umuhari ihinduka umugambwe kanemerwa mu gihugu mbere kitabira n'amatora ikayatsinda mu mwaka wa 2005 harimwo Ndayishimiye, Hussein, Radjabu, Silas Ntigurirwa ndetse n'abandi. Aba rero nibo bakundaga kugaragara cyane mu gisagara ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Hakaba hari ifoto yigeze no gushirwa ahabona ku rubuga mu bavuga ko yari umuntu murantunge ku rubuga rw'umwe mu bavuga ko ari umuntu atigera ashaka kwimenyekanisha ariko akavuga ko yabaye ku rugamba rwa CNDD-FDD kuva mu mwaka wa 1996. Urwo rubuga rwigeze no kwikekwa ko rwoba rukoreshwa n'umwe mu bagendari kuri bapfunzwe, ariko ubu si benshi bakibivuga kuko agipfungwa n'ubundi rubuga rwabandanije gukora ukuri kwamye. Mugerero haciye imyaka myinshi atagakuru ka Hussein Radjabu yahoze arongoye CNDD-FDD wo avuga ko yabaye muri CNDD-FDD kuva mu mwaka wa 1996 asa n'uwatanze amakuru mashasha yemeza ko Hussein Radjabu yishwe. Uwo akavuga ko hari benshi bamwandikira bamusaba guhagarika kumena amabanga y'urugamba rwa CNDD-FDD, nawe mu kubishura ngabibutsa ivyo Hussein Radjabu yabamariye n'ingene ubu yibagiwe maze nga batazi urwo rugamba akaba aribo bafata iya mbere. Yagize ati mu kwishura namwishuye nti mbege tutaronka Hussein Radjabu ngaza n'ibikoresho n'imiti twari kuva mu ngwano y'Imakamba izwari kuva mu Itenga. Namwibukije nti mbega ico gihe Museremu yarihe. Niho rero aca azana amakuru avuga ko Hussein Radjabu yagurishijwe muri aya majambo ngo pourtant niwe yashiriye amahera abatanzania yo gufatisha Hussein Radjabu. Ubu Romeo ari Museremu ntatunze amakamyo Actros arenga 10 atwara ifumbire muri fomi. Mbayahaga na Fiarite Gakiza Gaso Course wa Neva ubutare barayogoje gutungira ku maraso y'intagoheka. Hussein Radjabu bamwe batese yarapfuye canke ni muzima. Iki kibazo kiramaze igihe kinini kitagira inyishu. Hari abakozi benshi biperereza batari bake bemeza ko Hussein Radjabu yishwe, bakemeza ko yafatiwe muri Tanzania ahatanwa mu Burundi aricwa. Ababivuga bamwe bakemeza ko yo bariciwe Muyinga. Hari n'uwerutse kutwandikira yemeza ko yiboneye ko yishwe. Hari n'umwa ya Perezida Inkuru nziza yigeze kuja mu bihugu vya Buraya iremeza ko Radjabu yishwe. Iyo ntumwa yigeze kwivuganira n'umwe mu barongo y'amashiramwe aharanira gata y'akazi na muntu ndetse n'uyu munsi arabandanya kuvyemeza. Mugabo nawe akavuga ko ari vyo yatumwe atavyemeza afise. Ku rundi ruhande hari abemeza ko Hussein Radjabu ari muzima, barimo bamwe mu nshuti ziwe ariko ntibavuga ko bamubona canke bavugana. Hariho urubuga rwandika kuri Facebook inyandikisa cyane ni ya Hussein Radjabu bigashika ikanatanga amafoto yiwe ariko yose akaboneka ari amafoto ya kera. Nta foto kugeza ubu iboneka ko yoba yafashwe nyuma y'umwaka wa 2019. Ku rubuga rwe rwa Twitter Hussein Radjabu yanditse ubwa nyuma muri Ruhuhuma umwaka wa 2019. Kuva ico gihe ntarasubira kwandika ko. Colonel Alfred Inosa Museremu yoba ari we yajanye amafaranga muri Tanzania yo kugura Hussein Radjabu kugira bamutange yicwe. Ntaco tubizi ntubwa mbere tuvyumvise, ariko ubu butumwa uyu muhumure muri CNDD-FDD yatanze ngo bushobora kuba buzana nyundi muco mu gihe hogera abandi bavyemeza. Ni mu gihe benshi mu bagiye bararondera Hussein Radjabu bamwandikira bavuga ko ubutumwa bigeze kumwandikira muri mukakaro umwaka wa 2019 butigeze bumushikira, mu gihe ubundi bamwandikira agaca yishura. Benshi rero bakaba badashobora kwemeza ko akiriho canke atakiriho nk'uko benshi bakunze kubibaza nta vyemezo babifitiye. Ni mu gihe
iyo dusubiye mu mateka y'urugamba rwa CNDD-FDD ngene rwagenze kuva ikiri umuhari gushika ibaye umugambwe, kuva itangura gushika ishitse ku butegetsi, hari bamwe bafatwa nk'amasa mu butegetsi bw'igihugu. Aba barabusangiye mu kiringo c'imyaka hafi 2. Butoyi ntaco atakoreye bukuru ngo ashikire ubwo butegetsi. Mu myamamazo bafatanye babugeze ko ntawamenya ubutwara uwundi. Benshi baribuka batamba akavyino k'igiswahili ngo rafiki yako ndiye adui yako, umugenzi wawe niwe mwansi wawe. Mu nyuma hatangura igikorwa cyo gucafuza Butoyi. Amabi yose y'ubutegetsi bayamutako, bamutaye ko ubusuma, ubwicanyi, urwanko n'ibindi vyinshi. Butoyi baramugira ikivume bukura kitwa umwere. Butoyi atabwa mu mvuta amara imyaka mu ngoyi atakiri bumutunganirize. Yarapfunzwe, abarundi bariruhutsa ngo niwe yabononeye igihugu. Yamara ubwishenyi n'ubusumwa vyagwijwe inshuro nyinshi cyane amaze gupfungwa, abarundi barumigwa. Butoyi yahavuye abona akabero arigira, ariko no mu buhungiro intumwa z'abukuru zamurondeza urushinge ngo zimwice. Ivyo biranyagwa, abe barahamwa bikomeye. Muti mbega yemwe abo ni bande? Uvugwa nka Butoyi ni Hussein Radjabu. Uyu nawe akaba yarinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba mu mwaka kwigenekerezo ya 27 ndamukiza umwaka w'2007. Ni mu gihe bukuru we yafatwa nka Petero Nkurunziza. Inyandiko zivuga kuri Hussein Radjabu ni nyinshi cyane, ariko ntitwaronse zivuga imyaka yo mu buto. Ikizwe nuko avuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu yahahora. Ikindi kizwe kandi nuko yahoze ari umufundi w'indimo mu makomine y'intara ya Bubanza. Uhogira yandi makuru yo mu buto aho yavukiye, umwaka w'amavuko, amashuri yize n'ubuzi yagiye arakora yo bidusangiza. Hussein Radjabu azwi cyane mu bijanye na politike. Yinjiye akiri muto mu mahari paripehutu, yarabaye no muri Frodebu. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, Hussein Radjabu ari mu bambere bagiye hamwe batanguza umari FDD kugira bagwanye igisirikare cy'u Burundi cyariho muri ico gihe. We n'abagenzi we rero bahereye kubaka umuhari cyane mu ntara ya Bubanza. Hussein Radjabu yamyazwe nk'umuntu azi kwigisha kumvisha abanyagihugu. Ni nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umuhari be n'itunganywa ry'umuhari mu bijanye n'intwaro yawo, mu gihe Manase Nzobonimpa bamujeje ibya gisirikare. Mu ntahi yiwe dusanga ku rubuga rwe rwa Facebook, Hussein Radjabu yatanze amazina yabo bari bafatanije mu gutangura FDD aho mu gice ca Bubanza. Harimwo Hussein Radjabu, Manase Nzobonimpa, Silas Ntigurirwa, Frederic Gahungu, Sylvestre Manikurakure, Jean Petit Nduwimana, Audace Nzosaba, Jean Bosco Kalisansuma, Adribert Barakamfitiye n'abandi. Umari FDD wahavuye ufatana na CNDD. Yari hejeje gushingwa n'umushikiranganje Ronari Nyangoma, maze FDD ihinduka ishami rya gisirikare. Murantunge FDD ihinduka ishami rya gisirikare rya CNDD. Hussein Radjabu yabandanije kuduga mu mabanga y'umuhari, aragenwa kuba komiseri general ajejwe politike, gukwiragiza inyigisho z'umuhari no gushinga inzego z'umuhari mu makomine yose y'igihugu. Hussein Radjabu yarafise abakomiseri 4 munsi yo bari bajejwe uturere. Harimwo Pasiteri Mpawe nayo mu ntara z'uburengero, François Ntunzwe n'Imana batazira mu Pere mu manuko bushira uburengero Sud West, Sylvestre Ndayizeye Abdallah mu ntara zo hagati no mu buseruko mu gihugu Centre-Est, na Jean Fidel Kana mu buraruko bw'igihugu. Turaza kugaruka kandi kumwene Hussein Radjabu yahavuye amenyana na Petero Nkurunziza. Bakoranye muri ico gisata nyene, bahinduka inshuti magara kugeza naho bafata mu minwe uburongozi bw'umuhari bwose, mbere bakanashikira uburongozi bw'igihugu. Mu mwaka w'1998 Leonard Nyangoma yaratembagajwe mu burongozi bwa CNDD asubirizwa na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye ari umukuru w'ibiro vy'igisirikare ca FDD. Uyu nawe acafatanya uburongozi bwa politike n'ubw'igisirikare, umaruca witwa CNDD FDD. Mu ntahi yiwe Hussein Radjabu akavuga ko bena Jean Bosco Ndayikengurukiye bari bahuye ubwa mbere mu mwaka w'1994 mu Cibitoke, baraganira barahuza. Mu biganiro FDD yagiye yaracamwe mu ntango zayo ikanimanyaguramwo uduce. Hussein Radjabu na Jean Bosco Ndayikengurukiye bagumye mu ruhande rumwe rutere ku biganiro vya politike vyiswe Kigobe Kajaga. Ni nabwo ruhande kandi rwavuye rwifatanya na CNDD ya Nyangoma. Aba rero bari bazinanye, barakoranye neza, umwe ari mu gisata ca politike, undi mu gisata ca gisirikare.
aho Jean Bosco Ndayikengurukira yarafatiye uburongozi bwose bwa CNDD-FDD nka coordination generale. Hussein Radjabu nawe yagenywe kuba umunyamabanga mukuru w'umuhari. Ni gutyo rero ababaye nimero ya kabiri mu muhari. Muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2001 umuhari warasubiriye kwicamwe ibice. Jean Bosco Ndayikengurukira abogozwa mu burongozi bw'umuhari CNDD-FDD asigarana igice gito c'abamuyoboka ari bo bihaye izina Kaze FDD. Hussein Radjabu na highway yari imbere mu itembagazwa rya Jean Bosco Ndayikengurukira yashimye kurongora umuhari, ahubwo adugije Petero Nkurunziza yasa n'ugendera mu kwaha kwiwe. Radjabu aguma ari umunyamabanga mukuru kandi yongera bujejwe ibiganiro hagati ya leta na CNDD-FDD. Cari giharuro c'ubwenge kuko we nyene afata uburongozi iyo we nyene afata uburongozi bw'umuhari vyari korohera abatwara Burundi kubeshera CNDD-FDD kari umumaro ukorana n'intabwo ngo abayisilamu mw'isi. Kumbure uwo muhari wari kugira ibibazo mu makungu. Mu gushiraho Petero Nkurunziza, Hussein Radjabu yabona ko ashizeho mwizigirwa wiwe. Guhera ico gihe amabanga akomeye ya CNDD-FDD yakugwa na Petero Nkurunziza ari kumwe na Hussein Radjabu nkuko tuza kubigarukako. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2003 Petero Nkurunziza na Domitien Ndayizeye bashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara i Pretoria mu gihugu ca Afrika y'Epfo, Accord Global de Selefu. Kwigenekerezo ya gatandatu Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2003 Petero Nkurunziza na Hussein Radjabu baratahutse Bujumbura, maze Nkurunziza aza gutangura amabanga yiwe y'umushikiranganje wa leta ajejwe intwari ibereye n'ubugenduzi bwa leta. Muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2004 CNDD-FDD yahindutse umugambwe. Mu nyuma igena Petero Nkurunziza kuba umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu, inatora Hussein Radjabu kwirongora umugambwe. Petero Nkurunziza na Hussein Radjabu nibo barongoye imyamamazo ya CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2005. Amatora umugambwe wabo waronsemo insinzi ikomeye. Petero Nkurunziza abo mukuru w'igihugu, Hussein Radjabu umushinga amateka w'intara ya Muyinga, abandanye no kurongora kandi umugambwe CNDD-FDD warushize ku butegetsi. Reka noneho tugaruke ku migenderanire y'aba babiri. Wa wundi ati hankana abakundanye. Uwabonye ubumwe Hussein Radjabu na Petero Nkurunziza bari bafise ntiyokwibajije ko bwari kuvyara urwanko rungana ukuraho. Mu ntahe yiwe Hussein Radjabu akavuga ko ubuzima bwa Petero Nkurunziza bwatanguye kubangamirwa mu mwaka w'1994, avuga ko Petero Nkurunziza havuye ahungira Inyamabuye muri Bujumbura rurari, aho hari mu mwaka w'1996. Hari amahasa yarazinanye kandi na Petero Nkurunziza kubera yahoze abamenyereza mu mugwi w'umupira w'amaguru Union Sporting. Intahe Hussein Radjabu yanditswe ku rubuga Humura Burundi bandanye igira ati: mu mpera z'umwaka w'1996 niho uwo Janabi yagirira impuhwe Petero Nkurunziza nk'uwari umumenyereza wiwe, abanyuka bayeho nabi aturatura. Janabi ashaja kuraba Hussein Radjabu batazira Romeo, amubwira ko uwitwa Petero Nkurunziza agorewe Inyamabuye yahunze ariko arahigwa Janabi aribwo yasavye Hussein Radjabu ko bo kwakira Petero Nkurunziza mu birindiro vya FDD. Ntivyatevye Hussein Radjabu yaremeye ko Petero Nkurunziza azanwa mu birindiro vya FDD, maze Radjabu aca ahamagara Pasiteri Mpawe nayo amushikiriza Petero Nkurunziza kugira amwigisha akarangamutima n'izindi nyigisho vy'umari FDD. Kwigenekerezo ya 30 Kigarama mu mwaka w'1996 n'ingabo za FDD zari ziramutse zisozera umwaka w'1996 zongera kandi zipfuzanya umwaka mushasha w'1997. Nkurunziza rero niho yerekanwa ku mugaragaro nk'umwe muri bashasha bakiriwe mu ntagweka za FDD. Nkurunziza acagirwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari, akaba yatwagwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari byari birongowe na Hussein Radjabu. Intahe ya Hussein Radjabu ikabandanya ivuga ukungene Nkurunziza yakomeretse ibuga muri komine Kayogoro n'ingene Radjabu yamujyamye ko muri ivyo bihe bitoroshe. Ivyo vyabaye mu gihe hari ibombe Yoba yatewe ahari hakoraniye indongozi za CNDD-FDD. Muri iyo ntahe bakagira bati: ku rugamba Petero Nkurunziza yarahakuye ubumuga bivuye ku gisasu bombe cyatewe muri kimwe mu birindiro vya FDD cari mu ntara ya Makamba hitwa ibuga ya mbere. Nkurunziza yarahakomerekeye cyane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye baravye ko yari yabaye ikiruruma. Mugabo umwigisha we Pasiteri Mpawe nayo yaranse kumusigaho nubwo hari mu muriro.
Mpawe nayo akwega ipantaro ya Nkurunziza atwara hirya hariko haka umucanwa. Mu nyuma Petero Nkurunziza atanguye kuvurirwa ku rugamba, ubugwayi butevye gukira. Hussein Radjabu hava murungika kuvurirwa mu gihugu ca Kongo mu gisagara ca Kinshasa. Amaze gukira aragaruka ku rugamba. Mu bihe vy'amacakubiri y'intara yadutse mu rubuga rw'intambara mu muhari FDD, Petero Nkurunziza yarahaswe kugandagurwa kenshi, ariko Hussein Radjabu akama yamurokoye. Si ivyo gusa, kuko Hussein Radjabu ngo niwe yatunganije uguhuza Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe, umugore n'abana, inyuma yaho bari bavanye. Radjabu ategura urugendo rwa Nkurunziza n'urwa Denise Bucumi, bakaba barahuriye mu ikambi y'impunzi muri Rukore mu gihugu ca Tanzania. Muri ntaye twasomye baravuga uko Hussein Radjabu yitwaritse umutekano wa Nkurunziza kubera yatinya ko abandi mu muhari bamugandagura, maze amuzeza umwizigirwa we Jean Petit Nduwimana ku buryo ata wundi muntu n'umwe yararekuriwe kwegera Petero Nkurunziza. Ayo makuru akavuga kandi ingene Hussein Radjabu yoba yamwijabukaniye ubwo muri Tanzania, mu nyuma amurungika muri Kongo. Izindi ntahe zirashimika ku bucuti budasanzwe bwabaye hagati ya Nkurunziza na Radjabu. Hussein Radjabu ntakatagize, maze Petero Nkurunziza araduga mu nzego ziyambaye z'umugambwe. Mu mwanya muto agirwa icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ivyo vyarateye ishara abandi ku rugamba kuko batatahura ingene amabanga nk'aya ahabwa umuntu akiri mushasha. Aho atahukiye mu gihugu rero, Petero Nkurunziza yoba arajanye Hussein Radjabu mu muryango, amwereka umuvyeyi nyina wa Nkurunziza, amubwira ivyiza yamukoreye. Ico gihe Radjabu yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkurunziza, banamukatira igipande c'itongo muri uwo muryango kugira ngo bamwereke koko awinjiyemwo. Kuva rero bafatanije ku rugamba bakanabandanya mu nzego z'igihugu, Radjabu na Nkurunziza barakadasohoka. Nkurunziza yavuga ko Radjabu ari umuvyeyi we muri politike. Nta mubonano uhambaye Nkurunziza yajamwo atari kumwe na Radjabu. Mu biganiro vy'i Pretoria muri Afrika y'Epfo bama bari kumwe, mu gutamba Burundi muri Kigali mu mwaka wa 2023 bari kumwe. Mu myamamazo bagira mu modoka imwe, Nkurunziza na Radjabu bari basigaye ngo bameze nk'amahasa nk'uko bikunze kuvugwa. Aho rero bafatiye ubutegetsi vyari bigoye kumenya neza utwara igihugu n'utwara umugambwe. Ngo nta waginwa mu mabanga ahambaye y'igihugu Radjabu atabanje kuvyemeza. Mu nyuma atangura kuvugwa amabi n'ubusuma mu butegetsi. Indege imwe rudende yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50 iragurishwa mu manyanga. Abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu. Iterabwoba riragwira mu bamenyesha amakuru, abaranira hagati y'akazi na muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gice ca kabiri c'umwaka w'2006 hadutse dosiye itangaje cane. Perezida Nkurunziza atangaje ko ari muyinga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi. Acakurikira rero ihagarikwa ry'abanyepolitiki batari bake, barimwo Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege. Bamwe mu bafashwe baraborezwa igufa bikomeye, mbere amasanamu bariko barakubitwa ashirwa ku mugaragaro. Imuyinga haduka idosiye y'abanywanyi ba CNL bafashwe bapfungirwa mu ikambi ya gisirikare ya Mukoni, basohogwa ijoro basogotwa ibiti batabwa mu ruzi Ruvubu. Perezida Nkurunziza arakingira umukuru w'intara ya gisirikare yagirizwa ayo mabi, aranamutorokesha. Ayo mabi yose rero yagoma ashigwa kuri Hussein Radjabu, ariko umukuru w'igihugu akigumira mu gacerere. Propagande irakwira igihugu ko Nkurunziza ari umuntu w'Imana, ko Radjabu rero mu bateza akajagari, nakindi cari gisigaye atari ugusenyura Radjabu. Reka tugaruke no kwisenyurwa ry'uyu Hussein Radjabu. Umugambi w'isenyurwa rya Radjabu watangwe kuvugwa n'ikinyamakuru cigenga muri Nzeri umwaka wa 2007. Benshi babifashe nk'ibihuha, ariko icari gitangaje, inama zose Radjabu yagirana mu ibanga na Nkurunziza zarasohoka muri ico kinyamakuru. Ibindi bikavugwa mu radio yigenga. Biboneka ko mu ruhande rwa Nkurunziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cyose kizinuka Hussein Radjabu. Mu ntango za Ruhuhuma umwaka w'2007 hoba harabaye kandi inama yo kumvikanisha Radjabu na Nkurunziza. Mu hindi ntahe yiwe Radjabu yavuze ko Varisi Ndayishimiye ari wundi yari muri uwo mubonano, aranabahanura ko bokumvikana ntabasambura umugambwe, ariko birananirana. Varisi Ndayishimiye ngo yarakoroye amosozi imbere yabo kubera yarazi bikurikira iyo CNDD-FDD dicanyemwo. Kwigenekerezo y'indwi Ruhuhu mu mwaka w'2007, Perezida Nkurunziza yarakoranije ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD maze rikura Hussein Radjabu rishiraho Colonel Jeremy Ngendakumana. Hussein Radjabu ntiyemeye ivyavuye muri iryo koraniro, aranitwara muri Senate nahinyuzwa, ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika n'ubu. Kwigenekerezo ya 27 Ndamukiza umwaka w'2007, Hussein Radjabu yarahagaritswe yagirizwa ko ariko ategura guhungabanya inzego z'igihugu.
uretse Hussein Radjabu benshi mu bamushigikiye barakuwe mu mabanga, abandi barapfungwa, abandi baragandagurwa, cyane cyane abari mu mugambwe UPD zigamibanga. Hano twokwibutsa kandi ko ry'abashinga amateka 22 bari bashigikiye Hussein Radjabu. Ivyo byarakataraboneka muri demokarasi y'umukuru w'igihugu yirukana no mu bashinga amateka batamushigikiye akizanira abandi, naho vyari bitaniye na kudeta. Aho Hussein Radjabu rero yakurwa, abarundi barirukije kuko bari babwiye ko ari we yishe igihugu. Bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara, ko konona amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka, kagashinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara. Ariko ahapfunga ibintu vyarunyutse, abicwa barongerekana, ubusuma buri monogoza, kuzivya abarundi bifata umurindi usumbirije. Bose basigara bibaza bati ubwo ikibazo yari Radjabu. Ikiboneka cyo nuko Hussein Radjabu yakuriwe atari cyo cabwiwe murantunge. Ikiboneka cyo nuko ico Hussein Radjabu yakuriwe atari cyo cabwiwe abarundi. Nkurunziza na Radjabu bapfuye ko Nkurunziza yashaka kubandanya yongera ibiringo vyo gutwara igihugu mu gihe muri CNDD-FDD bari bafise ibyo bumvikanye bishanye n'ibiringo. Amatwa dusumira bari bavuganye ko Nkurunziza azatwara ikiringo c'imyaka 5 agasubirwa na Radjabu, Nkurunziza yabona Radjabu agasubirwa na Radjabu. Aha rero ngo niyo Nkurunziza yabona Radjabu nk'intambamye ikomeye ku mugambi yari afise. Gonyora gateka kazina muntu no kwiba amatungo y'igihugu, ivyo ntivyari ingorane ya Nkurunziza nkuko ivyabandanije vyavyerekanye Radjabu atarora na rutoyi yarakibifisemwo. Kuwa mbere ntwarante umwaka wa 2015 mu buryo butangaje, Hussein Radjabu yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Yagiye ashanye n'abari bacunze ibohero iryo joro. Amakuru dufise akavuga ko yugurura ibohero maze abaricunze baramuherekeza, hanyuma buriro bwato baca mu kiyaga Tanganyika barigira. Kuva ubwo Hussein Radjabu ari mu buhungiro. Umwaka wa 2015 Hussein Radjabu yari yamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, mbere we kanavuga ko n'ikiringo ca kabiri kitari gikurikije amategeko. Hakaba rero haragiye kwiragizwa amakuru menshi agiye atandukanye avuga ko mu mpera y'umwaka wa 2018 Yoba yarishwe. Ivyo nta cyemezo dufise kuri ayo makuru. Gusa muri rusange mu mwaka wa 2022 hasotse ifoto yerekana Hussein Radjabu ari muzima kandi ivuga ko ari nshasha. Mu gihe ibihuha vyagomye bikomera, abajyango ba Honorable Hussein Radjabu bagomye bemeza ko ari muzima. Rero natwe ntitwokwemeza ko atakiri muzima canke se ari muzima. Ngo nkeka ko Hussein Radjabu yagize uruhara ntangere mu rugamba rwa CNDD-FDD no mu nsinzi y'umugambwe mu mwaka wa 2005. Nkeka ko kandi Hussein Radjabu ari we yashikanye Petero Nkurunziza ku butegetsi. Hussein Radjabu kandi we mu Islamu wa mbere yageze mu burongozi bukomeye bw'u Burundi. Ivyavuye bishika hagati ya Nkurunziza na Radjabu bigashimangira abavuga ko atabucuti vy'ukuri bubaho muri politike. Ariko birababaje umuntu yofashisha ukuraho abatwara uyu munsi ahembwa ko murantunge, ariko birababaje umuntu yafashije ukuraho abatwara uyu munsi ahembwa kuba impunzi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite wende subscribe canke sabone niba utarafite ko kugira ngo tujushikana nadushikiriza sangiza no makuru bagenza babo bose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muza TV, Imana ibahezagire, amakuru yacu yo arabandanya.